itorero yakiriye abashitsi yongera yakira itorero ryose imana imugisha hanyuma haleluya haleluya haleluya. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe kandi amashyi menshi kuri twese yawe. Haleluya haleluya. Amashyi menshi kuri korali, amashyi menshi kuri korali. Dufise umunezero mwinshi cyane kuko turabona n'abashyitsi ari ubwa mbere baje ngaha. Nashaka mungundire twiyakirane twese muri iri jambo dusanga mu Baroma 15 ku murongo ugira 13. Abaroma 15 ku murongo ugira 13. Imana itanga ibyizigiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera, kugira ngo murushirize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Amen amen. Imana itanga ibyizigiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera. Haleluya haleluya. Mwuzure umunezero bene data, mwuzure umunezero uvuye kuri kwa kwizera kumwe umukozi w'Imana Pasiteri Immaculee yatwigishirizamo, yatwakiramo, yakiramo ishengero. Imana ibuzuze umunezero uvuye mu kwizera. Twizera yuko Yesu Kristo amajambo yatubariye byose arahebuje. Haleluya. Amajambo twawe na Yesu Kristo nayo kuri niwe twizeye, kuko yatwibaririye ko ari inzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Haleluya. Tubandanye muri uko kwizera gushika aho azogarukira kudutora. Haleluya haleluya. Iri jambo muryakire, turyakire, turugendere, turyakiranemo, kuko niryo shingiro ry'uno munsi tubashikirije twogenderamo. Haleluya haleluya. Shingiro ry'Imana ndabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka nsabe